ego ndacari inkumi haba muri kazoza kuko ndakijije nsengera urugo rwanje nifuza yuko ruzoba urugo rurimwo amahoro atanjyane mu rugo umushinga ntahe duhuza muri byose hama tugakoraniriza hamwe byose kubaha Imana kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza kugira nzobishike ko icambere ndasenga Imana kugira ngo intunganirize kuko ubwanje ntaco noshobora mugabo co nshobora gukora ku bwanje n'ubwenge bw'iwanje ndashobora kuraba umuntu nkavuga nti uyu muntu peut-être birashoboka ko ari umuntu yubaha Imana birashoboka ko twohuza ivyiyumviro birashoboka ko dushobora kubana neza hama nkasenga Imana kugira ngo namba ivyo vyiyumviro nagize ko uwo muntu bitari byo impindurire ko ndashaka gukoresha ubwenge bw'iwanje ariko nkasanga Imana ntihujije na jewe hama rero ndavuga nti Imana namba uyu muntu nshobora kuba namwihenzeko nkosorera nyereka uwo dushobora kubyumva kumwe kuko ndashaka kuraba umuntu asenga ariko umutima we utari kuri ibyo kuko abantu benshi harimo uburyarya mu bantu ushaka kubona umuntu mu isengero ukibaza ko asenga naho shwi mugabo Imana irazi kuraba umutima w'umuntu asenga niyo iducira inzira ikakwereka uwo mushobora kuzobana neza nta muntu yo kwifuza urugo rubi nabo bishikira nabo nyene niba bari bavyifuza ariko umuntu wese iyo yubaka aba yifuza urugo rwiza ariko rero kugira ngo uronke urugo rwiza ubwa mbere bisaba ko nawe uba uri mwiza kuko nta muntu yo kwifuza iciza nawe nyene ataciza kimurimwo jewe nivyo urugo rwiza ndagwifuza ariko twisunze amajambo y'Imana ijambo ry'Imana rivuga yuko urugo rwiza ruva kuhoraho kandi ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana twisunze nk'amajambo y'Imana ari mu gitabo c'imigani igice ca 31 uhereye ku murongo waho w'icumi haravuga ngo umugore aroranye n'inde yo muronka ngo kuko ari uw'igiciro kurusha utubuyenge twitwa marijani umutima w'umugabo wiwe wamumwizigira kandi we ntihabura inyungu uyo mugore amugirira neza ntamugirira nabi iminsi yose y'ukubaho kwiwe arondera ubwoya bw'intama n'ipampa akoresha amaboko yiwe umutima ukunze ameze nk'amato y'abadandaza ibyo kurya naho vyoba kure abikurayo avyuka hakiri mw'ijoro kandi abo mu rugo rwabo akabagaburira akagerera abakobwa biwe ibikorwa vyabo yitegereza indimiro akayigura ateza uruzabibu amaronko ava mu bikorwa vy'amaboko yiwe akenyera inkomezi agakomeza amaboko yiwe abona ko ibikorwa vyiwe bimugirira ikimazi kandi itaragiwe mw'ijoro ntirizima afata ikijisho iminwe yiwe igafata agati gahinga inyuzi aha ikiganza umworo aramvurira amaboko umukene ntatinya ko sheregi igwisha urukanya abo mu rugo bose bambaye izikomeye zisa n'agahama yijishira ivyo kuryamamwo yambara impuzu zera nziza n'iz'amashigisha umugabo wiwe numumenyekana mw'ikombe ry'igisagara iyo yicaye hagati mu bakuru b'ibihugu uyo mugore ajisha impuzu zera nziza akazigura we n'imisipi akayiha uyimudandariza twisunze ano majambo y'Imana duhejeje gusoma turabona neza yuko urugo rwiza ni ikintu gikomeye mugerageje kumva amajambo duhejeje gusoma birumvikana yuko uwo mugore sugupfa kumuronka ni ikintu kizimvye ni nk'inzahabu kugira ngo uronke umugore nk'uyo rero Bibiliya tubariye ngo mbega ninde yo muronka ariko ijambo ry'Imana riratwemerera neza yuko umugore mwiza umufasha mwiza umuhabwa n'Imana abantu bagiriwe ubuntu bwo kumenya Imana nivyo ubu ntitucihitiramwo ariko turindira uwo Imana iduhitiyemwo naho nyene kugira ngo Imana iguhitiremwo
birasaba yuko nawe uko gusaba nuko kwizera ukugira abo ngaha mu isi barabisha amaso bagafatira ku bigaragara, bakaraba ubwiza bwo ku mubiri, bakaraba ibigaragara, bakaraba imiryango n'ibindi bitandukanye. Ivyo nivyo abantu benshi bafatira ko mu guhitamwo uwo bazobana, ariko biragoye cyane gose, ntushobora kumenya indani mu mutima w'umuntu, ariko iyo wisunze Imana yoyo irashobora kuguhitiramwe neza. Jewe rero ndifuza urugo rwiza muri kazoza, kandi numva nizigira neza yuko urwo rugo nyene nzoruronka. Nibaza yuko jewe ndifuza kuva mu busore, sinzoguma mu busore. Hariho abahamagawe bakavuga ngo jewe sinzubaka, ariko jewe uwo mutima wo kubaka ndawufise. Ariko rero novuga ko ndi mu gihe cyo kuraba, cyo kurondera uwo mufasha mwiza ahwanye n'umutima wanje wifuza. Ni by'ukuri iki kibazo kiratugoye, ingo nyinshi tubona zisambuka hatabayemwo gushishoza kugira ngo umuntu ahitemwo. Rero ndafise ibintu bitatu jewe mfatirako kugira ngo mpitemwo uwo tuzubakana. Ca mbere n'umuntu yubaha Imana akijijwe. Ikigira kabiri mfatirako n'umuntu w'umunyamwete mu byo akora. Hanyuma ikindi n'umuntu agerageza kubana neza inshuti n'abagenzi biwe. Murakoze.